Meri ya Bujumbura yabandanije ibikorwa vyo gusambura amazu yubatswe bidakurikije amategeko muri karitiye ya Mutakura ya zone Cibitoke iri muri komine Ntahangwa kuri uyu wa kane. Ico gikorwa kikaba hanini cakorewe abantu batubahirije ikiringo cari catanzwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'iterambere rusange. Ico gikorwa kikaba cashizwe mu ngiro n'uwo mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange hamwe n'umutekano inyuma y'inama yari yagiranye n'abatwara amakomine hamwe n'abatwara amazone yo mu gisagara ca Bujumbura hari kw'igenekerezo rya 10 Munyonyo uyu mwaka. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'iterambere rusange akaba yarababajwe cane nuko abarongozi batwara amakomine mu gisagara ca Bujumbura batari bwashire mu ngiro itegeko ryo gusenya amazu yose ariko ikimenyetso c'umusaraba utukura. Iyo ngingo ikaba yashizwe mu ngiro ku bantu baba muri iyo karitiye ya Mutakura bisamaje canke batashatse gushira mu ngiro iyo ngingo ya leta yo kubomora amazu yose yegereye amabarabara makuru makuru adashika n'imetero 6 uvuye kw'ikaburimbo hamwe n'ukubahiriza imetero 3 ku mabarabara yose yinjira mu makaritiye yubatswe mu nzira zidakurikije amategeko. Iyi ngingo ikaba ishizwe mu ngiro kugira bahane abantu bose batubahirije ikiringo ca nyuma co kw'igenekerezo rya mbere Nyakanga cari catanzwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, ivuga yuko umuntu azorenza ico kiringo inzu yiwe izosenywa kandi niwe azokwirihira amahera azosabwa muri ico gikorwa. Ku bantu bakozweko n'iyo ngingo, umuntu wese kwari ugukiza agatwe kiwe imbere yuko ico gikorwa gitangura. Abantu bapanze ayo mazu bashatse kwimuka eka no kwimurira ibintu vyabo ahandi. Abandi nabo muri ico gikorwa bakaba bashatse gusaba ikigongwe ku bakozi baje baserukira meri no kuwutwara komine Ntahangwa kugira inzu zabo ntibazisenye, ariko bikaba vyabaye imfagusa. Abantu bavuganye na televiziyo Renaissance bakaba bavuga ko iyo ngingo irenganya abantu, bakaba batanga akarorero k'inyubako y'ingoro y'umugambwe SNDD-FDD iri mu Ngagara muri karitiye ya Kane, ari ikimenyetso cerekana ko iyo ngingo ikora ku bantu bamwe abandi ntibakogweko.